Una. 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 Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze bakunzi mubandanya gukurikirana ibiganiro bya radio television Isanganiro n'umwanya w'ikiyago cyo kunama uno musi turabira hamwe ibijanye n'ikibanza ugwaruka go barufise mu nzego zifata ingingo. Ibiharuro biva muri rusansuma y'abanyagihugu n'ibindi iheruka hano mu gihugu iwacu mu mwaka wa 2024 yerekana ko abantu bari munsi y'imyaka 35 barenga imiliyoni 9 mu gihe abarundi bose muri rusangi barenga gato imiliyoni 12. Ni kuvuga ko hafi bice 77 kwijana batarenza imyaka 35. Abarundi rero muri rusangi biboneka ko bagizwe n'ugwaruka. Mu mwaka uheze wa 2025 Burundi bwaratunganije amatora y'abahanuzi b'amakomine, abashinga amateka, abakenguza amateka eka n'abahanuzi bo ku mitumba. Muri ayo matora ugerageje kuraba neza ni bake mu bakandida boba bafise canke bari munsi y'imyaka 35, ariko mu nama nshinga amateka ho haribonekeza ko harimo bake mu bo twokwita ugwaruka basigaye nabone basasa muri yo nama nshinga amateka kuko bangana n'ibice bangana n'ibice 6 kwijana mu gihe abashinga amateka bose hamwe ari 111. No kuvuga rero ko ugwaruka ari bice 5 kwijana. Kunama rero uno musi tukibaza ibibazo bitari bike duti mbega ni kuki ugwaruka rutaboneka ku bwinshi mu nzego zifata ingingo. Hoba hari utwigoro tuboneka turiko dukogwa kugira ugwaruka nagwo rugire ico rufasha mu nzego zitandukanye. Hoba hari intambamyi zituma ugwaruka rutaboneka cyane, zihari nazo zovanwaho gute? Ni igiki cokorwa kugira ibintu bive mu majambo nyabuna bije mu ngiro ugwaruka rugira ijambo mu bibanza bifata ingingo muri kino gihugu cacu. Kugira rero tugaruke kuri ibi bibazo n'ibindi tuza kugaruka ko hano mu kiganiro cacu cyo kunama, ndi kumwe n'abatumire bane. Gabriel Banza Witonde urongoye umugambwe wa PDR ushira imbere neza y'ugwaruka, ndakuramukije sangwe ikaze ku nama. Ndabanje ndabaramukije abo dusangiye ikiyago kandi nkabashimira ko mwadutumi, ariko kandi nkaramutsa n'abanwanye n'abakunzi bakurikirana radio na televiziyo Isanganiro. Urakoze Ernest Nahimana umuvugizi w'umugambwe Iprona, ndakuramukije nawe sangwe ikaze ku nama. Murakoze cyane ndabaramukije nanje ndamutsa abo dusangiye kino kiyago hamwe n'abari ko baratwumviriza. Murakoze turi kumwe na Jean Paul Kagoye wo mwishira hamwe Reja nishira hamwe y'ugwaruka Réseau des Jeunes en Action, ndakuramukije sangwe kaze ku nama. Yego naje ndabaramukije nkabaramutsa nabo turi kumwe habaramutsa namwe hamwe namwumviriza kiganiro kwisanganiro. Murakoze ndi kumwe na Chartier niyunge ko umuhinga mu gutatura amatati bidaciye mu ngimba, nawe ndakuramukije sangwe kaze ku nama. Murakoze ndakuramukije kandi ndaramukije abo dusangiye ikiyago n'abariko baradukurikirana bose. Murakoze reka mwese twongere tubaha ikaze. Reka tuje mwidonido rya kino kiganiro cacu mpere ku banyapolitike baserukiye abandi hano muri kino kiganiro. Mera kwa Banza Witonde, mbe hajye no musi ugwaruka ikibazo kijanye n'uguserukirwa mu bibanza bifata ingingo cyo bacifashe gute? Murakoze cyane. Jewe bwa mbere mbande nshimira umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD turavye uno munsi nyene vyifashe mu bya politike, kuko kuva mu 2005 gushika mu 2020 umugambi w'ubutegetsi CNDD-FDD ntabwo wigeze ushikana ibice 70 kwijana. Ni uyu mwaka honyene wa 2025 ushoboye kuronka ibice 96 n'uduce n'ivyijana 51 kwijana. Nico ubashimira. Nivyo ngira nziko. Turavye rero kubona umugambi washoboye gutwara ibibanza byose byo mu gihugu
hama ugashobora gufata mu n'amashinga amateka y'abantu 109 kubera twavuze 108 muri batatu harimo abatwa abijana 11 bose hamwe baca bijana 11 mugabo mugambwe uri ku butegetsi waronse abashinga amateka 108 mu 108 bagashobora gushiramwo ugwaruka abantu batandatu ni ikintu gikomeye cyane cyo gushima twebwe twarabigwaniye gose dufite tugwaruka ronka ijambo kuko nagenda kumenyesha ibice yuko 5 kwijana ku bwanyu birashimishije nagenda kubwira yuko wafatiye mu nama nshinga amateka gusa ariko ntitwavuze mu bundi buzima bw'igihugu kuko mu namashinga amateka abashinga amateka bagije ibintu bitatu gutora amategeko guserukira bene gihugu no kuraba ibikorwa bya leta ariko navuze amatora yabaye mu mwaka uheze ay'abashinga amateka bakenguza amateka abahanuzi bo nibyo ngira mvugere tuvuze inzego zifata kugira ndusamaza abarundi tuvuze inzego zifata ingingo sabashinga amateka mbere abashinga amateka mu byo twavuze ngana namwe bafata ingingo batora amategeko bagakurikirana ibikorwa bya leta bagaserukira bene gihugu dufashe abantu bafata ingingo yego muri batandatu remo abantu 108 uko umugambwe uri ku butegetsi ari umugambwe umwe kuko twari kubivuga ati ugwaruka gwarenganijwe iyo niyindi migambwe turonka abashinga amateka cyatuvuga ati rebwa mu ndi migambwe nikunda abene abagwaruka ko twe nabacu twe twabashize imbere kumana n'imigambwe yari yabashize imbere kubona rero umugambwe umwe wonyene we hari jina amashinga amateka n'izindi nzego bashiramo batandatu ni intambwe hama tugiye mbega mu bindi banza meze gute ja kuraba stanteri harimo ugwaruka ja kuraba batowe mu bahanuza jambo b'amakomine harimo ugwaruka rutare ruto uno munsi mu nzego zari zishizweho hari abahanuzi ba mustanteri abahanuzi ba chef de zone harimo ugwaruka rutare ruto uko twebwe turagishinga sikindi mbega ugwaruka rugiyeyo rugiye gukora iki rugiye guserukira abandi kuko batandatu rega manda yose irashobora guhera tandi jambo babajije batamanitse n'ukuboko ngo babaze ikibazo canke batere kubwanyu urumva nabo bariyo mu namashinga amateka kuko igihambaye bariyo bidakwiye kuko igihambaye mu namashinga amateka harimo gutora amateka mbega amateka ava hehe ava muri leta hamwe twovuga duti mbega twogira imana muri leta harimo ugwaruka bakajana amategeko ahumuriza ugwaruka kuko rero twe n'umunsi ko byifashe kumbe tuza kwibona turiko turagira cyo tuvuga ati mbega ugwaruka rutogwa gute mbega rufisi inshingano nyabaki nicyo gituma rero twe dufatiye uno munsi aho bigeze ugwaruka mu bibanza bitandukanye ruraserukiwe nugana wakaroro mugabo mu rugo ruserukiye n'ubwo wanyu rurimo muri APD mwe muvuga ko mushira imbere ineza y'ugwaruka ariko no munsi mushimira umugambo uri ku butegetsi ko ndarushimira kubera harabaye akarusho ndaguha akaruro gato mu 2016 barigeze guhereza ugwaruka atwara sosumo abadeje wa sosumo gushika mu 2020 twaguma turirimba ko hari ugwaruka rwaronse ikibanza ari umuntu umwe yaronse ahantu hakomeye mugabo no munsi gendurabe abadeje gendurabe mu bashikiranganje gendurabe mu badirecteur gendurabe mu mustanteri gendurabe mu hanuzo babo ugwaruka rurimo icyo tumane twanse ko dusamanza aho ni kubwa pedera ariko nagarutse nti namwe nk'umugambwe ushira imbere neza y'ugwaruka kumbe namwe ngira murimwo muri abo uno munsi bariko barahabwa ibibanza bifata ingingo twebwe ibyo n'ibintu ko nta bantu baradohereza benshi mugato turamaze kuronka ariko ntacu gwaruka rurimo kuko singombwa ngo ruve muri APD singombwa ngo ruve muri APD gikuru nuko ruri ruva muri CNDD-FDD ruva muri Prona twe twavuga gusa ati ugwaruka ruserukirwe kugira ngo turonke ingene inyungu zacu ziharanirwa murakoze reka nje mu mugambwe bari kwatwumviriza tuvuze ngo batandatu kugera n'umunani bavuye muri CNDD-FDD twumve ugwaruka ntiruseruki oya mu namashinga amateka n'ibindi ko mu namashinga amateka bene agenda kubwira burya n'ikibanza cyaraho gutuma umwana ni kibanza giserukira bene gihugu kubona rero mu bantu 108 rero abene gihugu ntibashobora gushira imbere ugwaruka rwaseruka nanje nakubavugwaruka mwavuze munsi y'imyaka 35 kubona mu bantu 13 mu bantu 108 baserukira ibi nibiharuro nanje nakubwiye mu bantu 108 baserukira 13 zirenga harimo abantu bari munsi y'imyaka 35 batandatu mu kibanza atari cyo gutuma umwana mu kibanza gitora amategeko akomakomeye mu kibanza ciga ubuzima bw'igihugu mu kibanza batuma kabashikiranganje bakicara umunsi wose ni intambwe idasanzwe twebwe dukenguruka murakoze ndagicira ko neza n'abatwumviriza bumve neza mu bibanza bifata inkuru munsi mu gihugu
ugwaruka rurimwo urakoze anza witondere reka nje mu mugambwe reka nje mu mugambwe wa gasore mweho mubura guti kibanza cy'ugwaruka mu nzego zifata ingingo ariko ngahangira namwebwe ugwaruka muri rusange canke ugwaruka rw'iwanyu ruraserukiye. Murakoze kumpa icyo kibazo. Jewe nagomba umukuru wa PDR yakwefisa ikibazo mwamubajije mugabo yabigiza bibona kandi vyongeye muvyo mwadutume mwatubwiye inama nshingamateka ko hariyo abantu 6 ari mu ntangamarara. Yego muravuga muti none ugwaruka nk'abo bantu ibice 5% birakwiye kuri mwebwe ntibikwiye na gatoya. Ibice 5 ni bike cyane turavye ngene ugwaruka rungana mu gihugu. Ugwaruka rurafise ijambo avuga yuko n'amashinga amateka sa gutuma umwana aho rero muzaba muri ko muvuga ko ari byo badashoboye ariko ugwaruka rushoboye rurahari kandi mu migambwe yose. Ugwaruka w'umugambwe uri ku butegetsi rero ko ariko gwagize imana rukaba umugambwe ko ari waciye rumwe n'ibijana kwijana muri abijana kwijana bonaho urumva ko ari 6 ntibakwiye rero nivyo nagomba kuvuga. Bari kuba n'imiburiburi ibice biri hagati ya 10 na 20 kwijana no kitoba 50 kwijana mvuze muri ya ntambwe ari karavuga ko ari gutera intambwe ntubironkera rimwe mugabo no gutera intambwe mugo hajya ni ku bwa PDR ariko jewe mvuga nti bare bakwiye kugira ibice bikwiye kuba benshi basumbirije ngaho. Hanyuma muzindi nzego zifata ingingo nivyo mu madekre menshi asohoka ugiye kura mu bushikiranganje butandukanye ugwaruka rurimwo kandi nivyo gukenguruka n'ugwaruka rwinshi nko mu bushikiranganje jewe nkora mudazi ko ari ugwaruka rwinshi kandi ko abadirecteurs generaux bari hejuru kandi babikora neza cyane gose barabikora. Hanyuma rero nagira mvuge yuko tuvuze inzego zifata ingingo nico kintu tukumvikana ko mbega nizihe izo nzego zifata ingingo nizihe ugira n'ububuzi nama ministeri turiko turavuga ngo muri ministeri wacu ministeri kwa naka oya niza nzego zisanzwe zizwi n'ibwirijwe shingiro zitandukanye urwego rw'ubutungane urwego rujejwe intwaro n'urwego rushinga amategeko muri izo nzego mbega vyifashe gute mu ntwaro yavuze yuko mu bastanteri bariyo navyo ni vyiza kandi no mu butungane ivyo ntazi neza kuko nta biharuro tuzi umuntu yo yaragize amatoza akamenya ibiharuro ngene vyifashe ariko muri rusange nitumve yuko ugwaruka rukenewe kuja mu nzego zifata ingingo kugira ruterere ariko naho rugenda ruzi ico ruserukira kuja mu kibanza ni kimwe kumenya ico kibanza kuko urashobora gusanga umuntu uko yabivuze aja mu kibanza ntamenye yuko yarungitswe na bamwe yaje avamwo akabona yuko agiye mu ahantu nk'ukurorera canke kurindira ko abandi bamubwira ivyo avuga nivyo. Murakoze reka nje mu mashirahamwe y'ugwaruka ni societe civile ikibazo ni nka cakindi mweho muravye ibiharuro murashimishwa n'ikibanza no musi ugwaruka go warufise cyane cyane mu nzego zifata ingingo. Yego je mfatiye ku biharuro mwaduhaye mu ntangamarara mugabo yuko ugwaruka rungana ni 9 ku 13 hanyuma tukumva yuko mu matora aheruka kubashinga amateka mwafatiye ko 111 mugaca mutubwira yuko abatandatu bonyene ugwaruka nuvuga bari hagati y'imyaka 18 n'imyaka 35 nuvuga bageze gutora ugwaruka rugeze gutora bari nuvuga kuva kuri 18 gushika ku 35 mugavuga ko ari batandatu gusa nuvuga 5 kwijana je mbona yuko ari bakeye bavuga yuko ugwaruka rungana na 65 kwijana iyo baba iyo 60 kwijana bakavuga ati 60 kwijana n'abakiri bato abo bakiri bato harimo bakobwa harimo n'abahungu
kugira baze bariga ibihanze abo bakobwa n'abo bahungu mu iterambere ry'igihugu mu buzima bw'igihugu mu mutekano w'igihugu akabiri baza barabafasha kugira bige ko burya bakiri bato nibo barakenerwa cyane gose mu bikorwa byinshi by'igihugu nabo nyine kandi barakenerwa kugira biyumvirigwe mu bintu byabo mu buzima bwabo nuko nyine ko guparticipa gutera inkunga mu gufasha igihugu kugira gitere imbere cyane bakingira igihugu aba bakiri bato barakenewe kugira baje muri izo nzego zifata ingingo zitora amategeko kugira bafashe ivyiyumviro by'abakiri bato bishike kure ariko hariho ugwaruka uno munsi usanga ruvuga ruti hariho uruhendo bama batubwira ngo ni Burundi bwejo ni ryari mwebwe muri mu mashira hamwe adakiranira ibicaro bya politike cyane y'ugwaruka mwoba mubazwa cyane muti ahejo ugwaruka ruzo rufise ikibanza ki hariho n'indi migambwe ivuga iti nyabo na seje ahubwo Nurundi ugwaruka ni Burundi bw'uyu munsi Burundi bw'ubunyene je novuga uko nyene yuko ugwaruka ari guno munsi nejo na hirya yejo ubu daira hariho mbona kazozo ya 40 na 60 abazoshika ni bande kuri ugwaruka nyene ruteza gutangura kwiyumvira iki gihe rukaronka programme yago kuva uno munsi gushika iyo myaka tuzoshika ko 2060 ubu batagiye muri zo nzego ziyumvira zifata ingingo zitora amategeko kugira abazo kwimvira ati none muri 2040 tuzoba tugezehe igihugu kizoba kigezehe muri ivyo byose bigize igihugu umutekano ubutunzi amagara y'abantu tuzoba tugeze hehe umva ubwo gwaruka rero rutangura uno munsi kwiyumvira ugatora programme go nyene ati dukeneye kuzoba tugeze aha murakoze Chartier niyunge ko kabuhinga mbe hajya ugwaruka uravye ibiharuro turiko turavuga mubona ko kurufise ico rushobora gufasha cyane mu nzego zifata ingingo muri prona bari bazigarutse ko yaba executive legislative na judiciaire murakoze cyane icambere ico novuga nuko iyo bariko baravuga ngo mbega ugwaruka rufise uruharo ruhe mu bijanye n'inzego zifata ingingo mbega ugwaruka rurahabwa agaciro nkuko uwaserukira umugambwe APDR numvise mu Kirundi ari kene kumengo n'umugambwe ushira imbere ineza y'ugwaruka mugabo ujya nibaza ko imigambo yose niko imeze kuko ishira imbere ineza ya bene igihugu bose atanu mwavuyemo gusangira hari abashobora kuvuga bati twebwe ingufu zacu na icyo nagomba kuvuga nuko rimwe na rimwe bivanye n'ibihe abantu baba barimwo hari gihe bene ivyo bibazo biza biraza kugwaruka kubera ico bita amatati yo kutumvikana cyane ivyiyumviro bidahura hagati y'imigwi y'abantu bifatiye ku myaka kuko nk'uco tubona ko iyo hariko aravuga ugwaruka mu buryo mpuzamakungu insiguro yo gwaruka bumvikanye yuko ari abantu bafite imyaka hagati ya 15 kugeza kuri 25 mugara abashikana ku myaka 29 ariko twebwe ahi wacu no gushikana ku myaka 35 mugi kibazo ari ndabo ushobora gusanga si imyaka 40 avuga ngo ndogwaruka arundi acavuga ngo kubugwaruka ngo ni mu mutwe ngo ni mu vyiyumviro muga ntawuzi yaba Ernest na Jean Paul bose n'ugwaruka twe mugi cyo nagomba kuvuga nuko ivyo bibazo biraba hirya no hino mu societe atandukanye aho usanga abantu bivanye n'imyaka no kuvuga bumva ko ari ugwaruka ndabumva ko ari abahumure usanga hariho ukutarabana neza cyangwa ukutumvana neza no kudatahurana neza iyo hamaze kuba ukutumva neza no kudatahurana ari byo bita mu Faransa conflit de génération mucyo mva yuko n'uburyo abo bantu baza gufatwa cyangwa gufashwa ngo bashike mu nzego zo gufata ingingo mucyo mva ko bica bigora hanyuma tuciye tujya iwacu sinovuga ngo mbega bimeze gute ugwaruka mu nzego zifata ingingo cyangwa barabinezererewe nta vyigwa ntavyo ndumva ahubwo baravuga ngo twebwe ngo tugeza kuri urugezo ngo ariko guhinyanyura gushitsa kuri urugezo muga gusa iciza turi mu bihe aho twumva abarongozi beshi b'igihugu bariko baratera intego ugwaruka kugira ngo umuntu wese cyashoboye agikore je ngaca mvuga nti iyo ni intamboko kugwaruka ico umuntu yumva kwazi kandi ashoboye ko ari karahabwa uburenganzira bwo gukora muga ncenge no mu byo gufata ku bibanza bifata ingingo
nibaza yuko kuba mu kibanza ni kimwe no kugikoreramo ni kindi ico no muri n'abatarugwaruka n'abatarugwaruka mbega twovuga ngo bavyumva gute aho bari bimeze gute mu kibanza cyo gufata ingingo ari nayo mpamvu nagomba gucangaruka yuko kikiva iti ikibazo sukuba mu kibanza gifata ingingo ndashobora kutifuza ikibanza cyo gufata ingingo kubera ubuhari ariko afata ingingo zinyorohereza ariko afata ingingo ziyifasha nkaca mvuga nti ubwo ugwaruka rufise ikibazo cyane cyo kutaba mu bibanza bifata ingingo canke hari ibindi bibazo bashobora kuba bafise bavuga bati twebwe ntaco bitwaye kuba twohabwa uburenganzira kugira ngo tube mu bibanza bifata ingingo ni ciza ariko naho tutohashika hari ibindi dukeneye biruta kuja gufata ingingo kuko nibaza yuko gwaruka turiko turaraba kuri iyi myaka hariho ibindi usanga bakeneye n'umuntu aba agifise amaraso ashushe arakeneye kwiyumvira arakeneye kuvumbura arakeneye koroherezwa habaye kugira ngo ashobore kuvumbura bijya bita creativity ashobore kwinova ashobore kuzana ivyiyumviro bikomeye bishasha bimuteza imbere bigateza imbere ahabaye gutyo iyo ikirere kimeze neza ico bitangwa icuka ikirere kimeze neza ejo canke hirya yejo arashobora kuzoshika mu kibanza cyo gufata ingingo ariko atavyitwaje kubw'izindi nyungu kanaka ariko kugira ngo aterere mu buzima bw'igihugu muri rusange. Murakoze Chartier reka ngaruke cyane kuri bano banyamigambwe turi kumwe hano muravye mwese babiri aho muherereye hoba hari utwigoro kumbu no musi tuboneka turiko turakogwa kugira ugwaruka rugire ico rufasha mu nzego zitandukanye mbere kuri APD. Urakoze cyane imbere ko n'ikiri kibazo natangaye gose numvise ibeje gushigizwa n'uwaserukiye Prona ndaguha akaroro gatoya iyo tugira amahirwe sinzi kari mabi canke meza Iprona igatwara ibibanza byose nko kwa CNDD-FDD nariko ndaraba intonde zabo z'abashinga amateka bari bashize ku rutonde nasanze hari kuba ugwaruka abajene bane nibo bari kuba bari mu kigo muri Bujumbura bari babiri umwe yagira wa 11 undi yagira 12 muri Burunga yari kuba umujene umwe bamugize wa 12 muri Butanyerera yari kuba umwe bamugize wa 22 Gitega nta gwaruka na rumwe ruriko Buhumuza nta mujene umwe ariko urumva yuko rugambo y'Iprona iyo tugira amahirwe sinzi kari meza canke mabi akaba ari bo baca mu namashinga amateka bo uwo mugambwe ari ariko ndabona zifite zose z'imigambo yose yitoje uca wumva yuko bo iyo batwara abashinga amateka bose abari abajene bane bonyene hama niyo baronka bakeya gusa nka batatu canke bane muca mumva muri Bujumbura wa mbere haye ku 11 urumva muri 10 ba mbere nta gwaruka rurimo muri Burunga ahera ku 12 muri 11 ba mbere nta numwe arimo muri Butanyerera no 22 muri 20 ba mbere nta numwe arimo urumva Gitega na Buhumuza ca wumva rero uwo mugambo uri ku butegetsi bo wagize ho kigoro uravye n'inguvu bafise naho bageza baterera amahera ariko umugambo y'Iprona ntushire mu bana imbere yuko ko muri APD naho ugiye kuraba ugwaruka rurenga ibice 81 bari ku ntonde kubera iki twebwe niba duserukira mu mitumba niba duserukira mu ntara nibo bipangiye izo ntonde baritoranira amatora barishira ku ntonde none abo bantu bazanye batandatu we wari wazanye bane wo reka kubashimira niba uri barako kigoro je tumuvatira mu gamba sendevye turavye uno munsi byo turimo batsinze ibibanza byose imboneka arimo ko navuze ko batari bwageze ku 70 twebwe mvuga ati ni intambwe turabashimiye reka rero imbere yuko kumbure wishura kuri iki kibazo nabajije tubanze duhe akanya Ernest turi kumwe hano nk'umuvugizi wa Iprona kugira kumbure ayo makenga uko ubanza witonda avuga ati izo ntonde hari ico bwe mu bivugako. Murakoze cyane benda mubajije ko yahereye kuri Iprona tutihereyeko nanye nadifise nganga ndindira gatoye bangira naje wumvise mvuga urumva rero ico ni kimwe nuko witonde mureke mvuge abonye ko yakuretse neza ico ni kimwe ngo wiwe ngo ni bice 80 kwijana 80 kuri yabangahe ashobora ko 80 kwijana n'abantu 10 baca abantu 8 nyene yabangahe umugambo w'igihugu cyose banzira banza witonde banza mureke kumwe none tanga umuco kandi kindi nagenda gusabe amenye ko umugambwe y'Iprona ari umuvyeyi w'iyindi migambwe yose n'umugambwe ufise ijunja n'ijambo muri iki gihugu umugambwe wazanye ntayo kwikukira mu cyane ufise ivyo wamaze mu gihugu APD itazomara kuko nta ntaye muzozana yo kwikukira mu gihugu yaje rimwe rizima nizosubiramo
n'ibindi rero urumva ivyo ariko aravuga nimba yipona ku ntonde ariko avuga ngo yarize ko ugwaruka ruke burya kugira intonde ugenda gutwara mu matora bivana n'ibihe uburimwo ibibazo biri muri iki gihugu mbega bisabwa ko ugwaruka goje imbere kugira rubitorera inyishu mbega rusaba ko hoza imbere abakuze kugira bicare bafise uburambe mu buzima bashobora kubitorera inyishu ivyo vyose nibibazo ariko arashamira CNDD-FDD ariko navyo ni vyiza jewe sinayigayiye kandi sinayishimiye ugwaruka rwari kurenga 6 mu gihugu cose ku ntonde tuzi z'intara zitanu abajene 6 kandi baje mu bantu kuko aho bafise liste ntoyi usanga liste hejuru ya 10 n'abandi bisigura yuko mu bantu 10 n'abandi ukabutazizemwe ugwaruka nukuvuga ko muri iyo ntara utazizemwe ugwaruka muri iyo ntara cyangwa warusizemwe ugashiramwe umwe gusa naho nyine abari yagahaze je navuga nti imigambwe yose iritunganya uko ivyumva bivana n'intunganyo n'ingene ibona ibibazo biri mu gihugu ibihe iprona yashize imbere abo bantu bakuze kubera ibibazo biri muri iki gihugu mwese mubona ndetse aho uri karatwumviriza shaka kwazo n'ibyo bibazo ibibazo by'ubutunzi ibibazo bijanye Ernest ugwaruka ntushobora gutorera umuti ibyo bibazo by'ubutunzi ndindira gatoye ibibazo by'ubutunzi darabishobora bari kumwe n'abakuze nico gituma babacanze bagizanye ibibazo bijanye na severe tuvuge nk'akarorero ugwaruka rutabibonye ruvyumva ku matwi hariho abantu babibonye bashobora kubihagararira bakavuga n'ivyo severe itoba yarize bisaba yuko haza abantu bakuze kandi severe nuno munsi n'ikibazo bisaba bahumure n'ibindi rero iprona ivyo ariko aravuga yiyagayirwa n'iyakamwa kandi iprona uyivuga kubera uyizi kufisha yamaze nawe no usanga yari muri yo ntiyari bwanavuga ngira ngo canke mbona n'umujene yavuze yuko mwamaze ku butegetsi bw'umugambwe imyaka 10 nta mugambwe numwe muri iki gihugu umuratwagwa imyaka 10 n'undi muntu kiretse umugambwe w'umuntu atari umugambwe w'abantu reka kumbure imbere yuko nije ndiko ndatanga amajambo banza witonde imbere yuko kumbure iki kibazo nayo bajemo tubazo tubiri muca mumera nk'abishurana ariko kandi turi mu kiyago turi ku nama ukuri gushira mu kuyaga mugabo none ga Ernest hoba uno munsi hariho utwigoro kumbure tuboneka nubwo mwatubwiye muti burya gupanga abo umuntu apanga hari utwigoro mwe tuboneka nubwo mwavuze ko umuntu araba ibihe mubona twokogwa canke mwe muri ko murakogora kugira ugugwaruka murabe ko hari ico rushobora gufasha cyane mu nzego zitandukanye yego cyane utwigoro turahari turavye nk'umugamwe mperereyemwo turafise urwego rwa gerere ruri mu gwaruka bararonka amahugurwa bararonka ubumenyi turababa hafi kugira ngo nabo nyene mu nzego haba muri komite centrale muri biro aho si barajamwo no kuvuga yuko bari kumwe nabo bantu bakuze bariko barabona n'ingene n'uwo mugambwe ejo canke hirya ejo bazoja ku burongozi bwaho kuko twebwe ntisi nka PDR twebwe ni imyaka 4 ucuva kabandi bakaza rero ni Ernest afise jambo rero utwigoro turahari two gukora kandi ivyo gukora si mu mugambwe wacu gusa n'abandi ngira barashobora kuba babikora aho bagira ugwaruka bakaruba hafi bakaroha amahugurwa ndetse bakaroha n'ijambo kenshi kugira ngo nibazo vyago vyumvikana murakoze tuje kuri twa twigoro banza witonde utwigoro twatuko turakogwa kumbure ntitugire nko kwishurana APDR na iprona yarakoze nibaza n'uburongo yiprona niyitoza barashobora kumwongera kuko ntazo bari imyaka 10 ntacyo amategeko niyakora rero twigoro turahari ngiri wa imyaka 10 revye twigoro turahari nuko vuga iki turavye bimwe navuga yuko bwa abantu bamenye ko ubutegetsi ntibutangwa buragwanirwa kandi urwaruka rurategurwa
ijya myaka 3 bavuze ugiye kuragwaruka gwize neza ruba rusaha rumaze nk'imyaka nk'itatu 5 bahejeje amashuri ariko rero muvuze ngo ubudatangwa uraharanirwa ntirwanirwa hari Mukuru imvugo guharanira, zimwe zimwe eh. ukoresheje muri iki gihugu Ah, cyacu okay, abantu baca bumva ihoho Guharanirwa ibyo nacyo nashaka kugaruka Uraharanirwa. uvuze buragwanirwa yo bari uraharanirwa bibaza ko ari ikirundi navuze cy'ubwenge. buraharanirwa no kuvuga iki ntibisobanura ngo nukubera rugwaruka baca bagutera bagutereke hajya urabiharanira ukabishyiramo inguvu ukabirondera uno munsi rero twigoro duhari hambavu y'ibibanza bya parike turiko turavuga biboneka amaso hari utwigoro turaba ugwaruka urabona umunsi hariho urwego ugwaruka ruvugiramo CNGP ijya Conseil National de la Jeunesse hariho ico bitwa payeje bashizeho biraba ugwaruka mu migambwe yacu yose ugiye kuraba ushaka no kubitegetse burya bariko barabona ko ugwaruka ariko raba gwinshi bariko bararushira baruhereza ibibanza usanga ugiye kuraba mujya kuva hasi ku mitumba kuduga ugasanga ugwaruka ruriko ruratwara inzego kuya no gutegura iki no gutegura ugwaruka tugashima cyane n'umukuru w'igihugu ujyatwara igihugu ugwaruka aragwimvamo je nagize amahirwe turakorana cyane atwara umugambwe iki kibazo cy'ugwaruka nari mati mumvise nerekana yuko ugwaruka rushoboye abantu bavuga ugwaruka ni Burundi bwejo ariko guhera uno munsi raba renge nategura ugwaruka ugiye kura mu bindi bibanza tanga ugwaruka rumwe rutari ruke harugwaruka rurima mu badeje bafata ingingo kandi ukabona kagira gute karutegura ndagwakaruro gato nka jewe raba nkuno munsi urabona ingene yerangize umumamburo wa CNTP mu nyumangiro mu directeur commercial kugera ukuntegura ategura wateguwe n'umukuru w'igihugu ariko wateguwe n'umukuru w'igihugu ntiwateguwe aho yateguriwe atwarugwaruka gose kazima yarugwaruka rega tuvuze ugwaruka tuvuga umugambi ko tugwaruka mu mugaha waserukiye umugambi naserukiye umugambi niko ndakwereka rero ingene abantu bategura ndakwereka ingene ugwaruka rutegura naje ndakwereka yuko ugwaruka rutegurwa mu nzira nyinshi hariho turafise abaministri batowe batavuye imigambo turafise abantu batowe bavuye mu bindi bibanza ugwaruka yego ubururiro ubutwara payeje yaravuye uvuze mu bashikiranganje uwo yatowe avuye handi arugwaruka wari ministre wa commerce ubu ni ministre wa defense atwara mu 200 yari munsi y'imyaka 5 ko ujya sugwaruka 35 aba yavuye mu gwaruka oya mu 200 yari bakuze imyaka 5 yarafite imyaka 9 yari ugwaruka ariko maskuti ni ukuvuga yuko rero uno munsi ugwaruka rurafise ijambo mu bibanza bitandukanye ico dusaba gusa mbega ugwaruka nago rurabiharanira hari ugwaruka ashobora gutuma muri seminaire mu nama ikomeye je nama nabikoze cyane kugira rutegura ugwaruka ukamuka mu nama wabaza ati ugakurikirana ugasanga avuye mu nama y'imisi 2 atabajije ikibazo cyangwa atereye birambabaza cyane kandi karakaje kugwaruka gwerekana ko rufise iyo mpano yo kuvuga ati ujya gwaruka n'abarafise iki ivyumvira ugwaruka rukaja mu nama rukava ruteramukanije n'abandi bantu kugira ngo ruvuga ati je naka rumenye n'abandi banakavagira gute yiruka je tuma rero ugwaruka rusaba gutegurwa ejo bundi hariyo ugwaruka umujeni wanje yaronse decret ari mu bushikiranganje runaka mugano guhakarorera abingene yateguwe mu 2016 yatwaye umugambwe muri commune Buhiga APDR mu nyuma tumuhereza intara ya Karusi mu nyuma za gutwara region atwara intara zitatu mu nyuma za gutwara mobilisation niveau national ubu mu 2024 dushiraho inzego acaba vice president wanje ubaciye aja kuri decret iyumvire uwo muntu ingene yateguwe uwo rero urizera yuko azo kwamwa ivyamwa biboneka mu 2027 hazaba amatora hamwe bonshira imbere nka serukira umugambwe tuvuga nk'abarundi bakandura nka mukuru w'igihugu none nk'uyaciye atwara umugambwe mu 2028 umva ataba yateguwe neza azoca bicegera cawe uri umukuru w'igihugu oya atwara umugambwe wenda gwa yakarorero n'uburorero uvuga nk'uyo muntu nyene aba yateguwe neza nivyerekana rero gwaruka tuguzwa kubera gwaruka gusa mutusimbira ahantu bisaba gwaruka rugume rutegurwa ruja mu nzego zitandukanye ariko mbega n'abarose amabanga baribuka kujya bavuze ati mbega baribuka ko bagiye guharanira inyungu zabo bavuyemwo nicyo gikomeye cyane ayo ma opportunité ko gendera nk'umushikiranganje atwara ubudandaji no musi n'umujene
atwara ubudandaji mbega ariko arashinga amahingurira ngahe kugira ngo rwaruka rutagiye mu bibanza nago ruronka ubuzi ego nico kintu kigize gute gikomeye gusumba ibindi. murakoze reka nibutse abariko baradukurikirana ko tukiri mu kiyago co kunama aho no munsi turiko tugaruka ku ruhara ugwaruka rufise mu nzego zifata ingingo ndi kumwe n'abatumire bane ndi kumwe na Gabriel Banza witonda rongo ya PDR ndi kumwe na Ernest Nahimana umuvugizi w'umugambwe Iprona ndi kumwe na Jean Paul Kagoye wo mwishiramwe ry'ugwaruka Reja ndi kumwe kandi na Chartier niyunge ko umuhinga mu bijanye no gutatura amatati bidaciye mu ngimba kuri kino kibazo rekanje muri Heja cyane mwebwe ni hezo ni namashiramwe y'ugwaruka menshi mweho ni gute mwoba mutegura cyane ugwaruka rwanyu kugira no gone ruje mu nzego zifata ingingo ntitugwe mu migambwe gusa ariko mu mashira hamwe nayo y'ugwaruka murafise inzira mucamo kugira koko ugwaruka ejo ruze rugire ico rumarira igihugu. Yego twebwe kome bumvise yuko ari réseau des associations des jeunes ihuriro ry'amashiramwe y'abakiri bato si ayo mashiramwe yacu nyene twama dukoranya turatugira ibikorwa duhuza ugwaruka ruvuye mu migambo itandukanye ruvuye mu mashirahamwe atandukanye yandi nayo wacu tukabigisha ingene bo nyene ugwaruka rushobora kugira umugambi wabo wo kwiteza imbere n'umugambi wo kuja mu matora umugambi wo kwitoza kugira bashobore kuja mu nzego zifata ingingo. Ariko twabonye amahigwe ari make cyane kugwaruka usanga gwitoza rutari mu migambo ivyo saga haze ku bwanyu oya saga haze ku bwacu ko twe ivyo tubigisha ingende bashobora batezwa kugira imigambi ingende batora ingende bateza kwitoza kugira d'abord kuja mu migambi kabisha yuko kugira utogwe ko ariho system ihari mu Burundi yuko kugira utogwe uteza kuja mu mugambi hanyuma mu mugambi nibo gushira kuri liste ko si ngombwa kuja mu migambwe gusa rero nabitoza ku giti cabo hari abo mwebwe mufasha kugira bagende imbere bitoza ku gatwe kabo ivyo turababwira mugabo n'amahigwe make kubera nico nagarutse ko si ntamba yari intambamize hari kugira bashobore kwitoza ko hariho intuze yakoshe batanga ajya mahera batanga ntabwo aruka go yaronka kugira zikwitoza kwa twikiwe kubera ajya mahera yoronka mugabo turababwira ati jamu ntuze mu mugambwe runaka ko umugambwe niwo ubashira kunuza ya kuma liste bloquée niyo liste bloquée nayo nyene ni intambamye cyo liste bloquée uwo abatwara imigambwe barazi ngene babashirako aho bashirako nyene ntuze yabaza witonde yari kavuga muri ntuze nya mu mugambwe Iprona n'iyindi peut-être ukuntu bashira mu liste bloquée ubwo gwaruka kugira uje kuri liste bloquée dibaza yuko uko barabatubwira turiko turagira ayo maturier bavuga yuko bigoye kugira bagushire ubwambere ko ari ibintu byinshi barabo nyene waterereye ingene wewe ukora mugambwe nubwo participation y'umugambwe iwanyu ugasanga ari byo byose birababloka kugira bashobore kuja kuri liste ya mbere turetse n'unzenya ubu hari ibintu bihari nta texte ihari egale izibi yerekeye ugwaruka uhari ntuzenya y'abagore gusa bavuga ngo ni 30% ugwaruka nta birimwo nta ntuzenya nta tegeko na rimwe rigira ritogwa kugira ugwaruka rushe kuja imbere nabwo rumenye ko ruteza kuja imbere canke bamenye abashobora kubashira imbere yuko bashobora kubashira imbere iyo yose n'ibintu ni blockage zihari kugira ugwaruka rushoboye kuja mu nzego zifata ingingo kuko kugira uzotogwe uja kuri liste ya mbere ubwo uja kuri liste ya mbere sugwaruka mwumvise yuko bavuze yuko baraba ingene uwo muntu atanga nyene nahone bivana n'imigambwe mwumvise yuko nuko ugwaruka rushoboye mugabo nahone muri Iprona bavuze ati bivana nibihe igihugu kiba kigezemo nibyo nari ngomba kuvuga bavuze ngo bibavana nibihe iki gihugu kigezemo yuko ari ingorane hari ibibazo ngo bitiza gufatwa kugira bitorigwe nyinshi nakanisenga ha yuko ari kurabe ko eske ugwaruka ruzoshobora gutorera nyinshi ibibazo biri mu gihugu cyane bazi kugwaruka nabwo nyine bafise ubushobozi bwo gutorera nyinshi ibibazo byose biri mu gihugu ariko bavuze hari aho rugeza je nibaza yuko ntitworulimita rutirimise ntitworulimita muri Iprona batanze ibibazo byumvikana turamaze kubona aze gukemura ibibazo bijanye dufate n'amatati ya forma aratohoza akamenyeshwa akaza afise ibishoboka yuko ashobora n'abahanuzi byose agashiramo n'abahanuzi bamufasha arabishoboye twe ni kahise karabitwereka ngaha mu Burundi hariho abapresident bari bato bari munsi y'imyaka 30 batwaye igihugu kandi baragiteza imbere cyane gose hariho n'umwami yatwaye akiri muto yaratwaye niwe yitwaye ko atwara mugabo yarafise
abamufasha nuwo akiri muto ashobora kuja muri uyo ntuze ya urumva aho ni handi hava n'ujya mugani k'umwami yagirwa n'abagabo urumva nuwo akiri muto ntawo mugayira atari we yigaye no kumushira ngaho nuko vuga ngo ntavyo azoshobora kubera ikavuga ko atavyo azoshobora atakweretse ko atazobishobora niho rero kenshi abo bakiri bato usanga baca bikumira rimwe na rimwe urya abishoboye akavuga ati nta kuja mugabo urabona kugira uje kuri liste ntuzenya ku rutonde biragoye bagashavuga ati nta kamaro ko kuja muri iyo migambwe kandi azi ubwenge abishoboye agacavuga ati nta kamaro ko nubundi sinzojayo kubera ya moblocage yose wa wundi abishoboye agaca nawe yikumira akabiheba kuko avuga ati jewe ndabona yuko naho nogenda hariya sinzopfangiye ko ndacari muto bijya basaba kugira ndabironke biragoye ni mu ntambamye ni intambamye mwavuze muti bitoze ku gatwe kabo nta buryo afise urya nawe afise uburyo ivyo si bya arondera ko arifitiye uburyo bwinshi yikorera ibindi agiza business agenda hehe hakujya umva yirondera amahera burya mu Burundi abaja muri ivyo by'imigambwe kenshi abaja kwitoza si bajya bafise uburyo si bajya bafise bagira business ikomeye afise amahera menshi none ku bwanyu izo ntambamyi zoca zivanwaho gute izo ntambamyi ni bimwe yavuga nyene yuko ariko benterese nuko bitwararika no kubereka yuko nabo nyene bakenewe bakabashira imbere bakabona ati murakenewe kugira iki gihugu cacu kugira gitere imbere mwe murakenewe cyane gose murakenewe kuja muri zijya ntuze yazifandi kugira muzokwiyumvire zangorane za programme zanyu zangorane z'abakiri bato mwavuze hariho ntuzenya Gabriel yavuze ati umuntu ati abagwiza tunga bashobora gushinga intuzenya ama entreprise imitahe entreprise zangaja babandi bakiri bato kugira baronka akazi aho kenshi nta sujya mutazovyumvira sujya mukuru ujya yifise wazo bashiraho bajya nyine bakotwaye hamwe nabo bagendana mugabo nkuba ariko ujya kiri muto arashobora kumva ati tucinga intuzenya amashira hamwe amahinguriro kugira twangaje abakiri bato bari mwe barabara abakiri bato baheje za kaminuza abakiri bato bari hirya no hino bafite ingorane umva bajya bafata ingingo rero abakiri bato barakenewe hakenewe yuko mwebwe mu mutwara imigambwe mubegera mukabereka mukabashira imbere mukabereka ko bakenewe yego reka nje muri Prona muntunge muhinga nje muri Prona kumuretse uko turaza cyane kuri izi ntambamye mwatubwiye yuko mwebwe mu gushira imbere ugwaruka muraba cyane ibihi igihugu kirimo mbe mu gwaruka rusanzwe ruri muri Prona haba hariho intambamye ku bwabo ntimbora ko ari intambamyi zituma nabone batashika ku rugero boja mu bibanza bifata ingingo ku bwabo nibaza ko intambamyi zo zibahagaze ko ni ukudashira ingufu n'ishaka ryinshi mu kuja kurondera ibikorwa kwerekana ko bashoboye ibintu vyinshi ariko abari mu badasigana nukuri nta ntambamyi bafise kuko nabantu turi hafi tuganira duhereza amahugurwa kandi twongera tukabahereza n'amanama menshi kugira bashikize n'ibibazo vyabo Ernest ubwa mbere mwari mwagarutse muti muravye gwaruka hari ibibazo bimwe vyo mu gihugu rudashobora kwibuka canke kumenya canke gukorerako mwumvise uno muri Rejati haba namba ahubwo nyabona habaye abandi bogenda baragira ico babafashije ubwo mwe namwe ntibona ko sanzwe ari umugambwe nkuko mwavuze wakera wakoze ibintu bitari bike muri kino gihugu cacu ntiharagera aho mubona yuko mufata mu mugongo go gwaruka rukaje imbere ko muri bitigiri bikaduga ereka kuduga kw'ibitigiri icano mufatire kuri ako yego reka mazi minje kunuvyo uhejeje kuvuga ugwaruka nta muntu numwe atembera ko rushoboye abantu bese niba bavyihendako ugwaruka rushoboye rurahari kandi gwishe ariko ugo gwaruka rukora ruri kumwe n'abo bantu barukurira kugira buzuzanye ndetse n'abo bantu barukurira barakenera ugwaruka rubaba hafi kugira ngo buzuzanye rero tuvuze ngo ugwaruka ngo intambamye kugira bagende si ukuvuga ko naho genda batatu canke bane nkuko bamye barabivuga bakaba bari kumwe nabo bantu bakuze murazi ko mu bashinga haboneka abandi muri ico gihe
mfatiye ku cyo bataza akarore ngo tube twagize ngo abantu bane ngo ku rutonde bo twasizeko mbega mu bashinga amateka tugize imisi turonka murabatse muri abo bane muvuze murabazi mushatse kuvuga okay twara turonka abashinga amateka bake ariko muri iprona bisigura yuko ugwaruka rugiye turonse abashinga amateka nka 10 bakaba ari babiri si ukuvuga ko ari bake abari benshi abari benshi kuko baba baje bari kumwe nabo bakuze kugira buzuzanye ugwaruka rero si ukuvuga yuko rugomba gutwara izo bibanza vyose nigeze kubivuga ugwaruka ingorane gwagize bwa mbere nuko amategeko atogwa tufate nk'urya tegeko rigenga amatora reka duhere ku bwirizwa shingiro utwara pederi yavuze ngo baramubwiye mu nama bati dusabe ko natwe boduhereza ibitigiri nka kujya bahereza abatwa nka kujya bahereza abagore ati ndabankira ivyo bisigura ko ugwaruka nigo nyene gwizirika uruvu ari kuruserukira niwe yababujije uyu munsi bavuga ati turabahaye ibice 10% cya 200 ntufa ko ari gutera imbere mugabo mugambwe ushimbere neza y'ugwaruka urababuje uti reka aho uri kubafasha iki jembo nayo uko amategeko ashingwa rero ariyo yotangura kwerekana ikibanza cyo gwaruka muri politiki aho ni kugira za ntambamye ziveho amategeko yandikwa ibwizwa shingiro kurya bavuze bati ibice bitatu 30 by'abakenyezi batatu mu namashinga amateka batatu mu namankeguza amateka kubatwa bakavuga bati mugwaruka turabahaye ibice 200 kuko bafate ku 65 kwijana mu gihugu bakavuga ati turabahaye na 30 nabo nyene icya kabiri aho baca baduga kandi bazari zabitigiri biragwira rero ubwa mbere je muna ko twonigana turondera ko niba nigana ahubwo bije mu mategeko baseruke mu itegeko iryo tegeko rezere bubahirize n'abagore niko babigenjeje baseruke muri vya bitigiri bamwe barabagena mu migango ati tuyibibanza ubu rero muri bya tegeko rigenga amatora bacagira ati muri batatu ba mbere n'umukenyezi n'ugwaruka n'umugabo urumva ngaho baba bamaze kuduga muri 10 habarimo batatu nuko vyogenda murakoze reka mpakanya PDR nawe ni cyo tuko tugaruka kuri izi ntambamye zituma no munsi ugwaruka rudashirwa mu bibanza bifatinga musanzwe twatangwe bavuga hari ikibazo bari babati mbega uvuze bibanza bifatinga ngo ni ibyaye uno munsi turafise abawufisi basoda babajeni bakiri bato twagarutse kuri za nzego zitatu yego none tubiza tunukuvuga none gisoda n'ikiri mu nzego za executive subushikira nganje umu ofisi yatwaye ikambi afise imyaka 27 uwo mujene ntabakome ufasha umukomiseri agatwara intara ntabakomera umukomiseri nukuvuga yuko kibazo cyatugoye mbega izo nzego niza ariko aravuga navuze mu 2018 ugwaruka gwaraje byukuri tuniganire mu bidashingire dushire amapulsa n'abatoya mugashiramo ibice muri turiko turirimita byose ni by'iwacu ahubwo dukore tugire gute byose tubitware ko byose ni iby'iwacu aha rero nashakana mwumvice neza Ernest buryo ugize ibice ugwaruka gwarubutse nk'ubu ndagwakaruro gatoya korosha bajya abantu bose ariko gushigaho ko bibanza byinshi byo mu mazone bijya bibanza by'abahanuzi byo mu makomine byinshi benshi n'ugwaruka rukirito abadirecteur b'amashure ubu benshi n'ugwaruka rukirito reje amashure kubera bavuye kuri kaminuza nufatire mu kigobe gusa abantu 11 baserukira 13 ku bantu batanu cyomba kumenga ngo ni ntama yuri inzu banza witonde kumbure kugira dutere intambwe ku bwanyu mwe murabona yuko uno musata ntambamye zihari kuko gwaruka nkuko mwatangwe muvuga ruranaserukiye ariko muri iprona bati nyabuna nuko hari amategeko amwe yohinduka intambamye negenda rukibonamwe nago negenda kubwire yuko ugwaruka no munsi ribona mu nzego ariko nkuko mwenetse yabivuze ibibazo bihari birabugwaruka ntibihagade cyane kubera badaserukiye mu nzego kuko no munsi no bashira mu izo nzego kubibazo ugwaruka rufite n'ibyo bitora umuti dufite abanye ugwaruka ko barimo bariko baratakazi bagenda sukubera badaserukiye mu kigobe sukubera atarabashikiranganje ahubwo twifuza yuko nko babivuze mbega umwuka umeze gute mu gihugu kugira ngo ugwaruka n'udandaza imikashe yibera amahoro
n'uri mw'ibotike aba amahoro, uri mwari aba amahoro, uri muri banke aba amahoro, kugwaruka 65 kwijana n'ibibanza bihari 77. cyagufata 77. Mbega ibibanza bihari bifata ingo n'ibingahe ko bitarenga bingana bingahe? Ego murakoze reka nteri intambwe kuri kino kibazo mbere yuko turangiza ko murona nakanya kariko karaturega cyane cyane ngaruka kwa Chartier niyunge ko muravye mwumvise intambamyi abanyepolitike bazishikirije kamwumvise n'intambamyi kugwaruka rusanzwe ruri mu mashira hamwe kubwanyiza intambamyi kugira zivanweho mubona ari bande boza kwisonga kugira bazitorera umuti. Okay, murakoze cyane. Sinotanga inyishu jenyene kandi ngira naha turi ngaha turiko turaterera. Hari nabandi bategeza kuba ngaha kugira bashobore gutanga inyishu. Mugabo nibaza turashobora guterera mu nyishu turiko turatanga kugira ngo uwo munsi ejo canke hirya ejo ugwaruka gumve ko goroherejwe, gumve umwidegemvyo, gumve rutakumiriwe. Icambere inyishu notanga ni guhera ku baba bajejwe ubuzima bw'igihugu mu gufata ingingo. Nuko bakwiye gushira imbere umuco wo guha agaciro ubushobozi bw'umuntu, icyo umuntu ashoboye gukora niki, kuko bamaze gufata iyo ngendo ntibasubira kuraba ngo unye n'ubwoko ngo ava mu mugambwe ngo niki ngo mbega ngo ntacapfana nabakana haka ngo umuntu yarabishoboye mugabo ngo yapfa siho no kuvuga gushira imbere umuco wuko umuntu yugururirwa ahabwa uburenganzira bivanye n'ico ashoboye. Kuko hari gihe by'ukuri nkuko bagiye babivuga rimwe na rimwe bivanye na kahise hari abantu bagiye bazibigwa kandi hari ico bari bashoboye gukora. Ni cambere ikigira kabiri gushira inguvu mu kurabira hamwe ivyagiye bituma abantu bamwe n'abandi batoroherezwa, kuko biriho vuze kurabira hamwe ibintu nimwe bita mu gifaransa analyse du contexte, kurambega mu bijanye n'icuka ca politique, mu bijanye amategeko ahari, ingene inzego zijaho, ingene abantu baronka ibibanza bimeze gutubwo mu mategeko ntavyo hinyanyuga kugira ngo buri wese afise ico ashoboye azoshobore gushika mu kibanza yoshobora kuzogira ico amara igihugu. Nibaza ko ico gikomeye. Ikindi naco mu nyishu no kwiga kuri kahise. Kahise ni ikintu gikomeye cyane. Hariho n'abarundi baci mugani ngo kahise gategura kazoza. Kiretse ko n'ikindi gitabo ndigeze gusoma ngo L'agonie de notre vieille planète kivuga ngo l'histoire nous apprend que l'homme n'apprend rien de l'histoire. Ngo kahise twereka ko umuntu ategereka kuri kahise. Ni vyiza kugwaruka gwanone gwiga kuri kahise, bamenye kahise, bareke kujana ibihuha. Uri kurasoma ku bintu bivugwa kuri ibi bita amarezo sociaux. Hari gihe ubona nk'ugwaruka bariko bavuga ibintu vy'ibihuha kandi sibo, kuko ntibariko bararonka amakuru y'ukuri. Rero kwiga kuri kahise mbega kahise k'igihugu nibihe bibazo vyagiye bibaho, abadutanguriye nibihe batashoboye gukora neza, nibihe vyokosorwa kugira ngo mu vyo bariko barakora ntibahave bakora amakosa yakozwe muri kahise. Hanyuma ikindi naco mu nyishu bashira imbere ikintu ciki c'amahoro no kuvyaza umusaruro ibintu biteza imbere amahoro arama. Mucyumva ko baca baza kurengera ibatandukanye, kuko turakeneye aho gwaruka ruza kugera ahantu rwumva ko sinkira umuhutu, sinkira umututsi, sinkira umutwa, sindi umurimiro, sindi umuyogoma, sindi umugamba, ariko ndi umurundi. Mucyumva ko hacaza kuja imbere niki ikintu kijanye n'umutima wo gushira imbere ubwene gihugu, cyo bita patriotisme, kuruta gushira inguvu mu bintu batandukanye. Mucyumva ko tworonka ugwaruka rugira ivyo vyiyumviro ejo canke hirya yejo. Hari n'igihe n'amategeko azotogwa avuga bati aba bantu bariko bagenda gutya nitutaborohereza ejo bishobora kuvyara karambara. Nivyo murakoze. Turi ko dusa n'abaharangiza kino kiyago cacu mpere kwa Jean Paul. Mwumvise umuhinga yagarutse ku byo kugwa nigiki mwiyemeje kugira ibintu bive mu majambo bije mu ngiro ugwaruka rushigwa imbere. Twebwe icyo tuyemeje nuko amadu cyambere n'ugukabirira ubwenge abana abakiri bato bamenya ikiza bashobora gukora babe abene gihugu nyabo baharanira ineza y'igihugu. Ikindi cya kabiri ni ugufasha ubugwaruka mu butandukane bwabo
bakaja hamwe bakiyumvira ibintu bibateza imbere bakarabona amadefi yabo ingorane zabo bakamenya ingene bazitorera inyishu bari hamwe mu butandukane bwabo. Yego murakoze muri iyi program mumvise ivyokorwa umuhinga yatangiye avuga ati hari n'abandi bari kuba baraha namwe mwese mufise ivyo mushikiriza cyane cyane ku vyokorwa mweho nigiki mwiyemeje no muzi. Icambere notangura kuvuga muri rusange duhereye ku kugwaruka dufise uyu munsi abari mu mabanga n'abazoyaronka ejo harakwiye itegurwa. Gutegura umuntu rero bisigura iki? Si ukuvuga ko umwigisha ibintu bitajanye n'ivyo wifuza ko azokora mu buzima. Kuva aho hambere hahise n'umugambo ukirumwa ku butegetsi iprona n'umuntu kugira aze kuba directeur w'ishuri utabaye prefet ntuwa directeur. Eka babanza kugucisha ahantu bakabona ko bitoye ubishoboye bati ko ashoboye na bitoye reka tumushyire no kuri bininiya bikagenda uko nyene. Uyu munsi rero ingorane hari umuntu ashaka kumutora hari agasimbira mu kibazo atariteze nawe nyene ko yogiyemo atigeze ategurwa. Twebwe cyo dukora uyu munsi no gutegurira abagwaruka nico mwiyemeje. Yego cyane ni navyo dukora mu murimo wa misi yose navyo dukora. Umuntu uramutegura ingene azogenda buke amenya yuko imisi yose atamukura buramukuru we kandi akamenya yuko kuba hafi inararibonye ugira zigucira umugani ari byo vyubaka umuntu bigatuma acagira ndetse n'uburambe mu bintu. Rero ivyo nivyo dukora kandi nivyo tubemeje kwa madukora neka ndetse nabandi hamwe bo bifata uko tukabona ko abantu baronka ayo madekre canke baronka ibindi bibanza ari abantu bateguwe koko batabisimbiye ko mugabo baje bazi ico baje gukora kubera babibwiwe zo baziza gusumba. Murakoze dusozera mwehoga banza witonde umuhinga yashikize cyane cyane ivyo kogwa uno musingira mwese byinshi mwiyemeje kuko ngira nivyo mwari musanzwe mukoreramo. Yavuze ku byo kogwa nivyo ariko nakano kamwe nagiye nongere ko kuvyo yavuze atavuze akantu kajanye no gusabikanya redistribution. Buje twari kuraba mu gihugu c'u Burundi hari akantu yarangirije ko yavuze ati abatwara ni batabyigenzemo neza bamwe bategura ko bari mu nyuma babagaye bashobora kugira gute kubasubirira. Uno munsi ariko araba ikinogo kinini byo gusabikanya mu by'igihugu. Abantu bamwe hari abantu bari ko barizizira gusabikanya ubutegetsi gusabikanya redistribution gusabikanyiriza iby'igihugu Imana yaduhaye twabisabikanya tukumva nimba amafaranga agiye mu gihe ca leta niyubaka ivuriro abantu bivuze umaze kubona umudogiteri asigaye afata imiti akayipakira mu igunira rimwe ibyamwa turiko turaja ahantu habi. Abantu rero bariko barageraho habi kinogo itandukaniro nini hagati y'abantu bashaka kwigunga iby'ubutegetsi bonyene n'abandi bariko barawera kandi babahwera nibo banini aribo benshi kuba rugwaruka n'ibyo mwe twavuga rugwaruka n'ibishaka ibanza byose bifata ingingo mugaba hariya nawe abone ko atakibaza afise nimba ari karadandaza ndunguka ibyo nungutse mu birantunze ane mahoro secretariat public ndaronka impapuro ndaronka umuyaga nkuba ikintu rero cya redistribution mu byo kubonesheje kongerako n'ukuri ubutunzi bw'igihugu buke tubihari busabika mu buzima bw'igihugu kandi mu byo leta ijejwe ivyo bintu byo gusabikanya amakore n'amatagisi mu bene gihugu mu migambi y'iterambere aho umuntu ashobora kuza akagibarabara ryose rigahera nama natanze akarorero ja mu rubirizi rya rubizi bubanza ibara rya metero 12 uwaje kuri koracha yubaka metero 7 amasanganya ari karabera ko nijya riri haracaringa kuri kora mugabo n'umunsi habuze n'umwe aza kuvuga ati ninde yakoze ribaraba wari metero zirenga 5 gute rero nyishu je ni bitatu gusa ubwa mbere tubungabunga amahoro n'umutekano byo tuniganira byose habanza kuboneka amahoro n'umutekano mugira kabiri abana bige ivyo kuzabwira abantu ngo ntabari abana bige hama mu by'indero tukwe gutandukanya ibintu bine mu kirundi byananiye kubishiramwe education, scolarisation, formation, alphabetisation. Ibyo bintu rero mu gihugu byatunaniye gutandukanya. Ubugira gatatu rero ni gutegura. Kure gutegura abantu tubigishe ko hari kizira ivyuko abantu bashaka gutunga ku munsi umwe umuntu wamahanga ashaka iby'igihugu byose umunsi abantu bategurwe neza ati hari kirazira kumwe kera batubwira ati ivya leta birasonerwa ningwa imuyitwaye urayiruka
abantu rero twige bige bategurwe kugira ngo habe kirazira kuko no munsi ugiye kuraba mu gihugu ibintu bya kirazira menga nta mugenzo uri kurakogwa. Murakoze. Aha rero niho duciye dusozerera kino kiyago cacu co kunama aho no munsi twariko turabira hamwe ibijanye n'ikibanzo gwaruka rufise mu nzego zifata ingingo reka mbere kwabanza witonde wakoze kwita ubutumire bwacu. Nije ndabashimiye cyane nta mu minsi yose namandangiza ikiganiro nk'imvuga ati abo tuba twabwiye cyane batwara ibi tuba twavuze ntibafate nk'ubwanza ariko babifate nk'imwe mu aho tugeza dushoboye gutera kugira bikoregwe. Reka nshimire Ernest Nahimana umuvugizi w'umugambwe Iprona wakoze nawe kwita ubutumire bwacu. Mwakoze cyane kuba mwadutumiye kandi dushimira nabo twasangiye iganiro. Ibiganiro byagenze neza nabanza bitonde ahejeje neza n'ukuri akivuga ubwa mbere wamenga kugira umuganga uri ku butegetsi ariko ubu ndumvise yuko mwajembugira abarundi uyu munsi babavuga muri ego kabisa kandi ndabishimye. Murakoze cyane reka nshimire Jean Paul Kagoye wo mwicira hamwe Reja ni réseau de jeunes en action wakoze nawe kwita ubutumire bwacu. Mwakoze namwe kudutumira kandi tubaza yuko ikiganiro kibaye ngaha kizogira akamaro abene gihugu abatware abatowe abaheruka gutorwa kugira ibi tuvuze bizogira icyo bimaze mu minsi za twemirije amatora ya 2027 nabindi baza ko twibaza yuko azogena neza twibaza yuko ibi tuvuze bazobibona nabo nyene. Murakoze reka nshimire Chartier Niyunge ko umuhinga mu bijanye no gutatura amatati bidaciye mu ngimba mwumvise ibiganiro twarimwo mwakoze no kunterano zayo nibaze ko no hanyuma tubatumiye muzotwita nkuko mwaba. Ego mwakoze cyane kudutumira kandi ndashimiye nabo twasangiye ikiganiro. Hanyuma ijambo rya nyuma nuko imbere ya vyose ikintu cyose abantu biyumvira gukora bibuke yuko bakeneye aho bagikorera. Muri ibi byose tuvuga rero amahoro ubumwe gufatana mu nda no kwemerana mu budasa hamwe no gushira imbere ubushobozi n'icyo umuntu akeneye cyangwa ashoboye gukora bizotuma igihugu gishika kure. Murakoze reka rero nshimire namwe mwese mwariko muradukurikirana hano kuri radio televiziyo Isanganiro ibihe byiza aho muherereye naho ubutaha. Una. Una.